hello abakunzi ba Diko Inki. Wabye wagiwe. Diko wese ndakuramutsa kuri hari. Kumubona uragira. Diko Entertainment. Indoto za ufisi no munsi ibyo ushaka kugerako nivyo kunda amagara yawe atifashe neza. Ikigo c'ubuvuzi kama no Burundi kije kugufasha kuyabungabunga biciye mu kwirukana indwara nyinshi zatsindara mu mibiri ya benshi. Wobugoye estoma, hemorrhoide, amara, imitsi, amagufa, diabete, hasima, amasineziti, gitigo, amahaha, amafigo, hypertension, umugongo, hepatite, parasite, infection z'ubwoko bwose, ibivyimba, prostate, inguvu nke mu mabanga yabubatse, kubura vitamine hamwe n'izindi. Ku biciro bitavuna nyaragasa witure kino kigo uzosigara ucira umugana abandi uti harabaye ntihaba habaho indwara yahazwe kumpitana mwena no Burundi nkira mu Kanyisase. Dukorera mu gisagara hagati ca Bujumbura ibarabara rya Oni kukabarabara kaduga kwa Binagana neza na neza mu nyubakwa za Sokabu ya kera. No Burundi amagara meza mu biganza vyawe. Diko wese ndakuramutsa kuri hari. Kumubona uragira. Hello abakunzi ba Diko Inki. Wabye wagiwe. Diko. Okay, kabisa. Uyu ni Mimi Mireille, diva, all the way from Burundi, all the way from KGL. Ni uno Murundi kazi kabisa wanayo kizina yoja wamaze kurikora muri cinema. Ni uno mukobwa umwanya umwe abari kubonekana ku mbuga ngurukana bumenyi, of course nk'umwe mu bazikoresha, yamara uno numwe mu bantu udafa kumva cyane bariko bala trending ngo muri ibi na biriya bitewe n'ubundi buzima yiberamwo, ariko kandi byumvikana neza ko ubuzima bw'uno munsi you cannot be a star without any saga or any trending kind. Ukamenya ngo ushatse wewe no kutanabivuga abantu bo bashobora no kubikuvugira. Ngarutse gato yakubwira twiyagire kuri uno murundikazi Mimi Mireille, umwe mu bakobwa bakoze cyane muri 2025 ni mu mwaka uheze. Tuba twanahagarutse tuharaba cyane kuko uno mwaka murazi yuko uracari hagufi, of course umwaka uracari mu ntango. Tukabigaruka ko cyane kubirabira ko kugira tumenye ngo ese abastari bacu baba bakoze gute, babitwaye gute, mbega uno mwaka bakora iki, bokosora iki kugira tubandanye turonka amafilms y'akarorero, bakora kugira tubandanye turonka ibikorwa bidasanzwe nk'abantu byamaze kubonekana yuko twitavye umuhamagaro. Of course mu bikorwa byinshi tubonekanamwo hakaba hagwiriyemwo gufasha murabizi kugira inyenyeri zibandanya zaka mbere nese n'izindi nshasha zize. Twagiye tubigaruka ko mu biganiro byinshi twakoze,
ariko ni Mimi Mireille kubatakurikiranye cyane yakomeje gukora ibikorwa byinshi. Ni Mimi yabonekanye mu bikorwa byinshi byakunzwe, amafilms menshi yakunzwe nka filme zo kwa Sebastian Nkurunziza hafi ya zose uno akaba yarazirimo neza cyane. Noneho kamuzi yuko Sebastian citwa squatter cyangwa gukora filme ngo ntikundwe, ibi byo ni ibintu bigoye. Itumereka gukundwa cyane nka zazindi, ariko tegereza gukubita ikaza kabisa igakora amateka. Of course birumvikana ntabwo abanyeshuri 10 mu ishure bose baba bambere, ariko hari ukuntu bashobora kwitwa yuko babaye mu bibanza by'imbere mu bambere. Of course utondesheje umwaka wa mbere wa kabiri, ariko ugasanga bafite amanota meza bose kandi yegeranye cyane. Uko niko bimeze ku mafilme ya Sabas ayo Mimi yabonekanyemo, ukamenya kandi ni Mimi butari ubwa mbere, bitari ubwa mbere bibaye, kuko Mimi nkimwe mu mafilme yanamushize ku rundi rwego. Umenya ko filme Ingaruka ya Sebastian Nkurunziza nayo yari hari. Ni Mimi yabonekanye muri ibyo bikorwa byinshi, ariko Mimi aza kugaruka akora filme yiwe yitwa Cira mu nda, filme yakoze amateka ikora n'ayandi ivugisha n'abandi bantu benshi. Filme ubona yuko yari ari kumwe n'umugwi munini, umugwi ukomeye mu gihugu cy'u Burundi muri sinema, ino BMT Buja. Ni Mimi kandi yakomeje kurangwa no gufata ingendo zaha naha, aho uno mwaka tana umaze umwanya munini mu gihugu cy'u Burundi. Turavuga 2025, muraza kumenya impamvu garuce kwinjira byihuse muri no 2026 twamaze kwinjiramo. Mumenye Mimi Mirafisike kirangamisi agiye kubonekana gute, amwe mu makuru yamaze kuja hanze n'ivyo azokorera ko. Nako navuga uburyo yakoze filme Cira mu nda, ndanagaruka uburyo yakomeje kurangwa kandi no kuja hanze y'igihugu, aho bona Mimi naho nyene yagiyeyo arakora birashimwa. Noneho aza gukora amateka nko mu bantu bakomeje kubonekana yuko ibikorwa bihari, yakomeza kubonekana nkuko mengara hari nubwo atari mu gihugu. Ni Mimi Mireille ubu tuvugana yamaze kugaruka, ndibaza ku video mwari ko murabona, akaba ari mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura. Yarari ku nzu y'igisagara Hotel de Ville, aho yaraje gushigikira musaza wiwe Lionel Beniravi muri official launch yararamutse afise ya filme yiwe nshasha. Rasema of course ubona ko yitabiriwe abantu bari bahari ku rugero rwa Lionel n'ubundi, ubona yuko ni Rasema itabandanije mu nyuma yaho ivuga ko n'ibindi bintu byinshi ino, ariko ico nzico nk'umuntu yarahari akaba ari Rasema yagenze neza, nubwo hari n'ucinjisho kwa get turayizamo tuzogarukana ko mbere mu makuru ya hagufi canke kuri orere dufise witwa Lionel, tukaba tuza kumuhamagara aze mwiyagire nk'abakunzi ba sinema, tumuyagishe atubwire ibi nabiriye. Ni Mimi ubona yuko atatanzwe, yarahari na timu yiwe. Kuri video mwamubonye aramukanya na Berinduwaye, aramukanya n'umwana muto yacinjira yitwa Liz. Undi yarahari ni uno mugabo w'umupromora of course yitwa Venice, n'abandi mwagiye murabona. Ni Mimi Mireille twanamubazaniye kugira tubabaze ngo ese muramukumbuye, mubona gute Mimi tumubazaniye vuba na vuba mukayaga ibina biriya. Ese umukumburu y'iki ni gihe wifuza kumubazaniye aramuka aje, hanyuma tuze tugishire mu ngiro kandi tuze tumukuyagishirize. Of course cyo twamaze kumenya muri bike twayaze na Mimi mbere yuko ashika hano hantu, nuko afise ikirangamisi kimeze neza kandi gityaye ico avuga yuko agiye gukorera ko muri 2026, ariko byose kabihurira mu kintu kivuga ngo ntazobasinziriza, azobahereza ibikorwa byiza. Ubona ko icambere yamaze no kuyikora kuva ashitse i Bujumbura, ariko umwe na bamwe muri team ba Ineza bakubitira mu rushengero bakoreye ibikorwa, ariko kandi bakaba bagiye kwagura n'ibindi bintu byinshi. Aho kandi Mimi nkuko bimeze akaba avuga yuko adahengeshanya, atazontagarika kubahereza amafilms menshi muzokunda. Tube turagumanye gatoya, mugume muri ayo mavuta, mugume muri ubwo buryohe, ariko Mimi aze nawe vuba na vuba mwiyagire byinshi, mukazomenya n'ibindi byinshi byiza cyane. Mbega udukurikirana urihe, amakuru tubashikiriza muyakira gute, sinema y'Uburundi muri ko murayibona hehe? Ako kandi n'andi makuru menshi tugiye kuza tuyabashikiriza, haba muri music gospel, haba muri na secular, amakuru menshi atandukanye, amakuru y'ubushakashatsi n'ibindi bintu byinshi. Akaba ari byo namwe mugiye kubandanya muhagwa kuri Diko Entertainment. Turabakunda cyane, wherever you are, make your comment and subscribe, hanyuma hore wibera uwa mbere kubana na gatanu kuri gatanu. Love you so much.
Ciao ciao. Dico Entertainment.